Mu makuru yihuta tubazaniye ni amakuru ajanye n'ubutumwa bwahejeje gushirwa ahabona n'umuryango wa Generali Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu yakuwe ku bitaro vya Gitega yungururizwa mu bitaro vya Kira Hospital, aho twabandanije kubabwira ukugene vyifashe kuri Kira Hospital. Kuri ubu ngubu hari amakuru duhejeje kuronka y'ubutumwa bukomeye cane umuryango wa Generali Alain Guillaume Bunyoni wahejeje gushira ahabona. Turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biragarukwa ko cane co bikoze ngo abasenga muragomba gusengera uyu mubahwa ndetse n'umuryango wiwe, kuko ivyo bariko baracamwo ni ibintu biteye ubwoba. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi vyahejeje gushirwa ahabona n'umukobwa wa Generali Alain Guillaume Bunyoni, Darlene Bunyoni. Muri ano makuru turaza no kubabwira vyinshi cane vyahejeje gutangazwa n'ibihangange muri CNDD FDD ku bijanye n'amagara ya Generali Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kubabwira ku ruhande rw'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye yapfunze Generali Alain Guillaume Bunyoni ico bariko barabivuga ko. Muri ano makuru turagenda turagaruka kuri vyinshi biriko biravugwa. Generali Alain Guillaume Bunyoni muri Kira Hospital, ubutumwa bwihutirwa cane duhejeje kuronka bwahejeje gushirwa ahabona n'umukobwa wa Generali Alain Guillaume Bunyoni, Darlene Bunyoni, aho kuri ubu ngubu amakuru tubazaniye ari amakuru yihuta kandi ashushe. Muri ano makuru turaza kubabwira n'ibindi vyinshi biriko biravugwa cane, turabereka indyane zivugwa mugambwe CNDD FDD ibijanye na General Alain Guillaume Bunyoni, ico Ndayishimiye yobapfa na General Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kubabwira ibijanye n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yifuza ko General Alain Guillaume Bunyoni yapfa atarashira ahabona ibijanye n'amabanga akomeye cane, ngo ivyo bihangange vyoba biziranye ko ayo mabanga akaba ariyo atuma bahora mu ndyane zikomeye cane. Turaza kubabwira abandi bategetsi bakomeye dosiye ya Generali Alain Guillaume Bunyoni nyine ishobora kubakora ko bivanye nuko bazi amabanga akomeye cane ndetse n'ivyinyegeje hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Alain Guillaume Bunyoni. Vyose rero turabigaruka ko muri ano makuru twaguteguriye. Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwe mwese mudahengeshanya kutwereka yuko mudukurikira umwanya ku mwanya kuri no mbonisha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Uyu mwanya nyine niwo tugiye kubageza ko andi makuru mashasha yihuta ahejeje kudushikira. Generali Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu yungururijwe mu bitaro Kira Hospital. Ni ibitaro vyigenga, ariko nanone ukugene yungurujwe ku munsi w'ejo hari ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka wa 2025. General Alain Guillaume Bunyoni bivugwa yuko yajanwe muri ivyo bitaro, ariko nanone agacishwa inyuma y'ivyo bitaro akajanwa apfukafuse. Igipolisi ndetse n'abandi bajejwe umutekano bameze magabo, bigaragara yuko badashaka ko ari umuntu n'umwe urika amenya ibibaye. Uyo nyine General Alain Guillaume Bunyoni akaba yarazamuwe mu vyumba 4 biba muri Kira Hospital, icumba bizwi yuko ari ivyumba nyine vya VIP, aho amagara yiwe abandanirije gukurikiranwa. Ni nyuma y'inkuru nyinshi twagiye tubabwira zivuga yuko General Alain Guillaume Bunyoni ashobora no kuba yacikanye, ariko nanone ubutumwa bw'umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni, Darlene Bunyoni, busa nkaho buhumuriza, nubwo nyine General Alain Guillaume Bunyoni n'ubundi amagara yiwe atameze neza. Muri ano makuru tugira ngo vyose tugende turabigaruka ko, ariko nanone dutangura turabira hamwe ubutumwa bukomeye cane bwa Darlene Bunyoni, umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni. Ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye yobapfa iki na Bunyoni? Nici ibihangange bivuga kuri izo ndyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wiwe. Bunyoni na Ndayishimiye boba bapfa iki? Naho twababwiye ivyerekeranye n'indyane z'akahise, twarabajijwe cane ibijanye n'ifatwa rya General Bunyoni. Kimwe mu bibazo
twabajijwe cyari ico kumenya ico Perezida Ndayishimiye apfa na General Guillaume Bunyoni n'impamvu amakuru yose ya General Guillaume Bunyoni ndetse na Mutabariza tuyashira ahabona. Inyishu y'ico kibazo ico gihe nyine twashira ahabona yaramaze iminota 25 twarerekanye ugusharirikana kuri hagati y'abo bajenerali babiri kuva kera. Twaribukije ingene Perezida Nkurunziza yagiye abapangiye ubutegetsi ariko akabikora yiteze ko ari we azoza arabanguranya baryanye, ntiyamenya ko atazobaho igihe kinini canke mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye azoba ariko ararwana General Guillaume Bunyoni ndetse n'ibindi bihangange, ntiyamenya ko nyine atazaba hari. Twarerekanye kandi ingene bopfa ivyo kugabura amatungo y'igihugu. Bimwe mu bigaruka ko cane nyine ico General Guillaume Bunyoni na Perezida Evariste Ndayishimiye baba bapfa nibijanye n'umwina wo kugabura itunga ry'igihugu. Ni abakeba bashiririkanye kuva kera kandi bapfa ivyo kugabura amatungo y'igihugu. Imbere yuko General Guillaume Bunyoni afatwa yaramaze imisi aratelefona abantu batari bake. Umwe mu bajenero bavuganye yatubwiye ati Bunyoni yari afise agahinda kenshi kuva kuwe, yavuga ko afise amabanga akwiye yo kubeshaho we ubwiwe ndetse n'umuryango wiwe, akabeshaho neza abiwe, none ntiyumva impamvu Ndayishimiye yaguma amusorogera amutuka ngo niwe yishe ubutunzi bw'igihugu kandi we yitekereje ko ataco ariko aragoza Perezida Evariste Ndayishimiye. Tukaba twababwira yuko mu makuru tubandanya turonka ngo Bunyoni yaravuga yuko mu myaka 18 yari iheze yaronse amabanga meza cane, ko yaronse amabanga menshi yo kumubeshaho. Yavuga ko yakoze urudandaza kandi narwo rwamuhaye amahera menshi yo kumubeshaho neza. Yaranemeje ko hari ayandi mahera yaronse mu nzira zitari nziza, ariko ayo nayo nyine baragiye barayagabura n'abategetsi bo hejuru bose. Bunyoni yarabwira abo baganira ko yari yiteguriye gusubiza ayo mahera mu gihe yoba agiye guteza imbere igihugu, ariko ntiyemeraga ko yoyaha abandi basuma bakomeye cane mu butegetsi bwa CNDD FDD. Ikinyamakuru ikiriho gikorera iperereza cyari giherutse kwerekana urubuga rwa Twitter bavuga ko rwakoreshwa mu kinyegero na General Bunyoni, aho yoba yari yise Dr Mukonzi mu majambo yagiye arandikwa n'urwo rubuga, harimwo ayagiriza ubusuma umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Agapfindiko ka Darlene Bunyoni, umukobwa wa General Guillaume Bunyoni, tubutse yuko mu kiganiro twatanze twarerekanye agapfindiko gatangaje kari gaherutse kwandikwa na Darlene Bunyoni, umukobwa wa General Guillaume Bunyoni, mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter rwahoze ari X, aho Darlene Bunyoni yanditse ati guhungabanya umutekano w'igihugu nimureke kwitwenza, kumbure harageze ko twugurura boîte de Pandore ya G6 6-1 = 5, ahubwo iyo ngira nti 1-6 = 5, ariko kugeza ubu turacari kuri -3. Ni imvugo ifobetse rwose. Umujenero twaganiriye yatubwiye ati burya Darlene Bunyoni yavuze ikintu gikomeye cane. G6 ni wa mugani wa murwi wa batandatu bari beharije ubutegetsi tukiza ku butegetsi: Nkurunziza, Rajabu, General Nshimirimana, General Bunyoni, General Ndayishimiye na General Ntigurirwa. Abo nabo babucumba bagaha uwo bashatse utwo bashatse, ubundi bakabugabura ukwabo uko bashatse. Hagati yabo hari amabanga menshi cane. Darlene yarerekanye ko iyo hagize uwo bakuramwo abasigaye bose basigara
bajegajega, uti ubu hasigaye batatu gusa batagikomeye nka kera, Ndayishimiye Sirasi ndetse na Bunyoni kuri ubu ngubu. Ashaka kandi kwerekana ko niyo Bunyoni yaramuka avuze amabanga y'ako karwi, ibara rizoba riguye, ingorane badashobora kwitura zizoba zitanguye. Kimwe mu bituma Generali Evariste Ndayishimiye yoba ashaka yuko Generali Ngiyome Bunyoni apfa, ibihangange byaramamye, twarababwiye amanama menshi yagiye arakorwa, ibihangange bisaba Generali Ndayishimiye kurekura Generali Ngiyome Bunyoni, ariko Ndayishimiye akanana kuko azi amabanga ngakomeye cyane yoba ari hagati ya Generali Ngiyome Bunyoni ndetse na Ndayishimiye hamwe n'ibihangange byo muri CNDD FDD, aho Ndayishimiye atinya yuko umwanya n'umwanya mu gihe Generali Ngiyome Bunyoni yakira indwara arwaye, yakira ibijanye n'ivyo yagiye arakorerwa mu ibohero, mu gihe Generali Ngiyome Bunyoni yatora mitende ko ibara rirashobora kugwa kuko yiteguriye gushira ahabona ibijanye n'amabanga akomeye cyane. Twababwiye amakuru y'ibijanye n'ingene hari umurwi ukomeye cyane harimwo n'abajejwe umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye, abajejwe iperereza ry'u Burundi ndetse n'abandi bakomeye cyane bagiye barazenguruka cyane ku bitaro Kira Hospital, aho General Ngiyome Bunyoni kuri ubu ngubu yungururijwe. Abo bose nyine bararaba yuko General Ngiyome Bunyoni umutekano w'aho hantu wizewe kandi ko atakindi gishobora kuja ahabona, harimwo nuko abanyagihugu badashobora kumenya canke abari kuri ivyo bitaro badashobora kumenya ibijanye n'uwungururijwe kuri ivyo bitaro vya Kira Hospital, nubwo n'ubundi abanyagihugu babitoye, aho babona ngo umuntu acungerewe cane, apfukapfutswe cane yinjizwa ivyo bitaro, ariko nanone bakikeka ko ari General Ngiyome Bunyoni, bikaza kurangira amakuru amenyekanye yuko General Ngiyome Bunyoni ari we yakuwe mu bitaro vya Gitega maze akungururizwa muri Kira Hospital, ibitaro vyigenga biri Bujumbura. Ivyo rero bibandanije kuvugwa gutyo ko mu gihe General Ngiyome Bunyoni yari yatoye mitende mu minsi iheze, mu bwo yari mu bitaro vya Gitega, ngo yari yatanguye kuvugisha abariko kuri ivyo bitaro, aho General Ngiyome Bunyoni yavuga amajambo menshi arimwo n'amabanga akomeye cane. General Ngiyome Bunyoni ngo yaba afitanye n'ibindi bihangange ndetse ngo na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ngo yashaka gushira ahabona ibiriko ivyo vyose abajenero bariko barabapfa ndetse n'ivyo bariko barapfa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone abajejwe umutekano bagaca bamufata bakamubuza kuvuga General Ngiyome Bunyoni, ngo nicyo cyatumye agira ikibazo gikomeye cyane, maze bagize ngo arapfa nibwo bahamagaza ubutabazi bwihuse bizwi nka urgence bwo kumungururiza ku bitaro Kira Hospital, kuko ikibazo yari agize casaba ubuvuzi bukomeye cyane, kandi ubwo buvuzi nyine bukaba buboneka kuri Kira Hospital. Twagaruka ku ijambo boîte de Pandore twariko tubabwira riva mu mugani wa kera w'Abagereki, aho bemeza ko ingorane n'ivyago byose byo mu isi vyahoze vyugaraniye mu kakweba kari gacunzwe n'umugabo. Umunsi umwe umugore wiwe arakugurura, gutyo amagorwa n'ivyago vyuzura isi. Hano rero biboneka ko Darlene Bunyoni avuga ko nibaramuka bishe se hari amabanga menshi yoba afise kandi ashobora gushirwa ahabona n'uyu canke uriya, kuko nubwo abo mu muryango wa General Ngiyome Bunyoni bose bafatira ibihano bikomeye cyane bitatuma bavuga ariko ko ari ubutumwa bwahejeje kubikwa kure cyane, ubwo butumwa nyine ndetse n'ayo mabanga akaba yarahejeje kubikwa mu bubiko bw'ibihugu rutura, kandi ayo mabanga agashobora gushira ibihangange byinshi cyane hasi, kandi ayo mabanga akaba akenewe cyane kugira ngo ibihangange bindi bishobora gukiza igihugu bibe vyakorera kuri ayo mabanga. Darlene Bunyoni
avuga yuko ise nubwo arwaye cyane kandi akaba arembye, uburwayi bwiwe buvana n'ukugene yapfunzwe nabi mu ibohero rya Gitega atanumwe yemerewe kumugerako, kandi ise akaba atawemewe kuvugana nawe canke ngo baganire igihe kinini, aho Darlene Bunyoni avuga yuko ise ataco araba, ni ukuvuga ko agihema impemu y'abazima, ariko nanone amagara yiwe atameze neza, umwanya n'umwanya ashobora gucikana, aho Darlene Bunyoni n'umuryango wa General Guillaume Bunyoni wose nyine uhamagarira abahora ari inshuti ndetse n'inshuti z'umuryango wabo gusenga cyane, gusengera umukuru w'umuryango wabo General Guillaume Bunyoni ari we se wa Darlene Bunyoni ko ibintu bitifashe neza haba ku muryango ndetse no ku magara ya se wiwe, aho avuga yuko icashoboka ari uko batabariza uyu ise kugira ngo aje kuvurirwa hanze y'igihugu, kuko bigaragara ko ngaha mu gihugu c'u Burundi atapfa gukira indwara arwaye bivanye n'uko amagara yiwe atifashe neza, biboneka yuko umwanya n'umwanya ise wiwe arashobora gucikana. Gutyo rero akavuga ko abashoboye gutabariza General Guillaume Bunyoni yasabirwa kungururizwa mu bindi bitaro vyo hanze kuko amagara yiwe atifashe neza, ariko nanone akavuga yuko nyine Bunyoni atapfuye, ahubwo yuko ubuzima bwe bwarahaga, gutyo agashakirwa ubutabazi bwo kungururizwa mu bitaro byigenga bya Kira Hospital, ariko nanone agasaba ubufasha bukomeye cyane bw'amasengesho ku bakunzi b'uyu muryango. General Guillaume Bunyoni rero ngayo nguko nubwo butumwa duhawe na Darlene Bunyoni, avuga yuko ise wiwe atapfuye, kubari bariko barabaza ariko ko nimba yoba yejeje gucikana aracari muzima, nubwo bwose uburwayi bwe bugaragaza yuko ashobora gupfa mu gihe ataba yitawe ko. Turabandana gukurikirana aya makuru, tuze no kubabwira ico bimwe mu bihangange biriko biravuga ku bijanye n'uburwayi bwa General Guillaume Bunyoni, ndetse nico bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baravuga. Kandi turaza kubashikiriza bishasha, ntimuze kuja kure. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.